inshuti ya bose yo ni inshuti yawe. Nubwo biba bigoye ariko ababikora bo ngo baba barabimenyereye ku buryo usanga bashobora kubikora neza cyane kandi bikabateza imbere, bigatuma birinda amarigara, bigatuma kandi noneho biteza imbere mu miryango. Turi kumwe n'undi musore mwarabu yambo mwana amakuru ga mwana kandi mazina akwitaguye yana kwa yo mede wani Jackie wani wasite wani aho ugeze none kutibeshi nidi abakumari tere wanje uva ku musozi uyu Masango ni ntari Nyamurambya na komine Muramvya. Masango hari biri kuratwe cy'ubujombo none mwashitse no gute igite twashitse no tuje kwindibishitse babagize komanda aya kweri nikiraka baduhaye komanda ndabona nakuya kasesetse birakaze birakaze kweri ubona yamawe hari atari menshi none mwara aka kaze ko kwindibishitse wakize gute yewe turavuga ngo narakize ibintu byo nakuze nko hari iwanyu hari ibishitse byinshi biriyo kweri naho nyene none naho muvyimba muri kotiba tutimba tubicaniriza amatafari okay cyo kituma rero batumye ko urumva mwebwe muri karuhariwe mu kude bishitse aya ne turi ba karuhariwe hari abandi baza badusuhuza abo nabahino nahino bariyo none mwara duhuriye ngahe igiteko asivye ndabona akazu karembere umusore cyangwa ndamusore kweri ufite imyaka nginga 20 uracari muto kutabanaje amashuri amashuri yaranyagiye cyangwa waciye ukunda amafaranga mwarakoko byo birondera amafaranga ya kweri oya none rero tubwire amafaranga iyo yarose cyakoze amafaranga yo ndarose Chenda yagura nk'udutungwa kugira ngo mu minsi nzorabe nanje yuko ari ikintu nokora cyo ntetse imbere. None mu bintu bya mbere utangurira kumaze kuyagwiza nibi. Ikintu imaze kuyagwiza. No kubaka inzu hanyuma nkarondera umugore. Mwara urakunda umugore we. Umugore ntawo mwanga naho ndi muto. Nkagenda keneye kugira amateka nk'abandi. Uramaze guhora. Oya kweri. Rero uracari mwitake mwari urampenze bamugisha mwari urampenze mwari aya sindakubeshe ntawe mukunda wapi ndamuronde kuba uri muri babandi basenga ijoro n'umuranzi aya kwe kwihangana gusa kwihangana none mwara ndagutesha akazi aya kwe ntako nteshe ushobora mu gena rero byose cyane wa kadakwegere bida kuganira ndakuru ndabitungoreramo naje none mwara ntatangura kure ndatangiye none kuresha n'ibyo gukora burya kuresha ntibikoye kuresha ari imitwe y'umuntu none kugira ngo umuntu umurenge ntakurenge mu bigenda umuntu hajya avuga ati mu bisanzwe gazira kuresha imisi myinshi n'imibiri iburi ugiye kuresha amezi 6 niho utaburi kuramubesha nivyo amezi 6 gacutera wa mujyaye n'amezi 6 muba mwagiye kwandika mu komine hanyuma ukaja gusaba ibyo byose ubigira wa ufise inzu byose warabitunganiye none wowe ntanzu raro yakwe gutegura kuyuba utangura cyane muri 2000 wazombwe ngutere kwendera ngoke nzokwibutsa kwere basanga ntako nkore kiteganya uzondondera nzokurondera ku telefone nomero ari utunimero nabonye hajyanye ndibaza n'utwiwawe yego ndashindondera nzoca ndakurondera kwere tubwire rero uritegura kureka cyane nene ubaka inzu nubaka inzu utarayuzuza ntuzokubigera uretse wapi none ni iki gituma ko mbona abasore bubu usanga n'abakiri ku ishuri usanga bavuga bati ibyo bita copinage bavyumva ugasanga agenda n'umuntu ku ruhande we byagenze gute ngubwire burya bari ububesha hajya muba muri ko murabeshanya bavyitanga no kwiyaranje yaranje ma bijya we ntavyo kora mwera we bavutegura kunda amahera cyane gutinya ko bakurira amahera reka rero ubona nk'umucuko uri gahanye ubona we atoroka cyashira igisiga mu burengaho nomba
utinya ko bayagurira ko rero asha cyamahera kwera rango iyo bafashe rero ntuyareko kwere riramba bwira mwana nta mukobwa urasorora wapi kuvuba nta numwe bikira mariya janye nabona igitangaza nta numwe kwere none umuntu azokurira amafaranga azomeze gute uzoyandi basi bishitse akayandira nzoca ntera ndamucika oya uzocucikiza kandi bigucika n'amategeko tuzobanza kuja muri leta baduheza twongera tuje no kwa padiri baduheza hanyuma abo bantu none baba bafise abantu bigendana b'abakopine n'abakopinage sinzi ko babivuga wewe bavuga ko abahanura ahubwo yuko bobiheba baryoheye birashika kikaba ari kuzabo none hari ingorane bibatera ashobora kubatera ingorane n'izi hari igihe baca bakora ubushurashuzi bagatwara inda z'ibitwarire urumva onye yuko ari ingaruka mbi ziba zibaje ubugiye amaze kumutera inda burya basaba gukunda hari igihe mbere aca namwihakana urumva n'ikibazo wewe waravyirinze hanura rero abasore urumva umusore kandi ukuri muto kandi urumva imyaka yo gukubagana abakifise mu urumva uririnda bira kubahanura bahanura icyo basaba abasore bakubagana abahanura yuko bogezaho kubera nibarindire bihangane bazoje mw'ivyo bintu ariko igihe cabo kigeze ibintu bibi Nagurija bintu abanga bitari bibi bitwa ngo namakopinage sinzi yuko n'abakopine numva je nize no kwiga nagarukiye sivyeme oya babireke rero babireke kwe hari n'abaheba amashuri kubera bagiye muri yo kuyaheba kumwe duhanurire inkumi nazo ntabashika ofisi abashaka nje ndabafise kwe duhanurire inkumi nazo duhanurire yuko batoza baragendana n'abasore mw'ijoro baramutse bayaga naho boyaga habona mwara turabashimi mubandanye mugira akazi keza namwe bakunzi ba televiziyo inshuti ya bose turongeye kubashimira kandi tubasaba ngo mugende kuri sabone kugira ngo mugume mubana natwe ni mu gisagara cya Gitega mu tubashimiriza amakuru atandukanye n'ibikorwa bitandukanye bikorwa n'abenegihugu bo mu ntara ya Gitega ndetse no mu zindi ntara twongera tunabashikiriza ibiganiro by'ikigo inshuti ya bose aho kigenda gikora ibitandukanye mu burimyi n'ubworozi tubasanga ngo mubandanye mukurikirana ibiganiro byacu kuko mushobora kuhakura impanuro zitandukanye haba kugwaruka haba kubakuze ndetse no mu bikorwa byacu bya misi yose aho dushobora kubereka ingene umuntu ashobora kurima akoresheje umutahe muto yakunguka canke korora akoresheje ibitungwa by'amahera makeyi nk'inkoko canke ingurube canke inka bigatera imbere murakoze cyane mugume muraba ku rugo rwacu inshuti ya bose amushaka kubona n'ingene tuvura ingwara zitandukanye n'ivyaba ngombwa nawe umenye no kuvura murakoze cyane inshuti ya bose yo ni inshuti yawe.